Uno munsi wari umunsi udasanzwe kuko twaronse inyigisho z'abantu batatu aho baciye hirya n'ino bararondera ibyo bitwa ibyo abanditsi bavuze vyerekeye solidarite n'ico solidarite yofasha. Nshuti namwe bakunzi ba Mabayi Media TV, reka tubaramutse kandi tubipfuriza ibihe byiza, twizere ko muri amahoro. Rero nkuko twama twabibasavye, reka tubasabe murabe munsi iyi video, muraba handitse sabone canke subscribe, hanyuma muhakore. Kuba batarakorako, abamaze gukorako ntimusubire gukorako. Nimba warakoze ko usanga handitse abone canke subscribed, ariko kuba batarakorako musanga handitse sabone canke subscribe. Rero nimba atari nzigo nshuti zacu, bakunzi bacu, murazi ko iyi televiziyo ni gwacu kandi ari gwanyu, murashobora gukorako, nibaza ko ataco kononekara. Rero ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa Rusama, ni kuvuga ukwezi kwa gatanu, umwaka w'ibihumbi 2023, abize ku makaminuza atandukanye yo mu gihugu cacu c'u Burundi, eka mbere no hanze y'igihugu cacu c'u Burundi, barakoreye ibikorwa rusangi by'iterambere mu gusasa isima. Ikirasi cari gisigaye co kw'ishure nshingiro rya Gitukura muri komine ya Mabayi. Musitanteri wa komine Mabayi Nikodemu Ndahabonyimana yarashimiye cane izo ncabwenge kukungene biyumviriye kugira ico bakoze c'iterambere muri komine asanzwe arongoye. Uwaserukiye izo ncabwenge muri ivyo bikorwa rusangi, muganga Pierre Craveri barabwiriza, nawe yashikirije ko bipfuza gufasha cane mu vyerekeye ubuzima bwa komine yabo. Ni kuvuga ko bipfuza iterambere ridasanzwe kandi riboneka muri komine ya Mabayi. Nyuma y'ivyo bikorwa rusangi, ni kuvuga ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu, uyu mwaka turimwo, umwaka w'ibihumbi 2023, izo ncabwenge zize ku makaminuza atandukanye zaciye zikoranira hamwe mu kwiginana, kubipfurizanya gusubira kubona naco twokwita mu gifaransa retrouvailles. Rero umwe yarasanzwe arongoye komite yo gutegura urwo rubanza, yaragize ica twiganira. Rero reka tubasabe mukurikirane iki kiganiro twashoboye gukorana nawe. Murakoze cyane bakunzi ba Mabayi Media TV, reka tubashimire cyane mwebwe mama mwese muri ko muradukurikirana. Rero uno munsi turi kumwe n'umuntu twanze tumusabe atwidondora. Turabaramukije. Maro cyane. Byo kunda kumutubwira akazina kanyu. Murakoze cyane. Je nitwa Bihoyubusa Methode, nkaba ndumwigisha muri kaminuza, anigisha ivyerekeye vy'imyifato. Bihoyubusa Methode, twababonye ngaha i Mabayi, tubona muri kumwe n'umugwi udasanzwe, mbega habaye ibiki? Nkuko bivuze n'umunsi novuga umunsi udasanzwe muri komine yacu ya Mabayi, aho incabwenge zize kaminuza zahuriye hamwe kugira ngo ziganire ibibazo vyerekeye iterambere, gufatana mu nda, hama tugire umushinge dutanguriyeko mu kubaka komine yacu. Uno munsi wari umunsi udasanzwe kuko twaronse inyigisho z'abantu batatu aho baciye hirya n'ino bararondera ibyo bitwa ibyo abanditsi bavuze vyerekeye solidarite n'ico solidarite yofasha mu vyerekeye iterambere. Ubona kandi baratwereka ibikorwa bikuru twovyokorwa kugira ngo iterambere rishoboke. Bamaze kudusabikanya ivyo vyigwa, abandi ngaho baganiriye bose babona kumwe yuko ubucuti budahari hagati y'abavuga komine nta terambere rishoboka. Kubera iki? Iterambere rikorwa n'abantu, abo bantu bateza kuba bari hamwe. Intumbero nyamukuru rero kandi twizeye yuko izobyara ikintu muri kazoza, nuko twese twamaze kubona yuko ubwo bumwe dutegereza kubukomeza. Tumaze kubukomeza,
duheze dushireho novuga urwego rutwiyumvirira ibintu bikuru bikuru twofasha kugira ngo iterambere muri komine Mabayi mu bice bitandukanye by'indero, mu by'ubuvuzi no mu vyerekeye ibidukikije byose vyoja hamwe bigatuma iterambere muri komine Mabayi riboneka n'umunyagihugu wa nyuma rikamushikira. Murazi yuko incabwenge novuga yuko ari umuco, n'umuco uboneshereza abandi mu kubona ibibazo abandi badashoka babona, ibibazo tumaze kubishira hamwe tukarondera kubitorera inyishu kandi inyishu irama. Ego murakoze cyane, nk'uko nariko ndabivuga wari umugwi munini, umugwi twabonye urimo abantu benshi batandukanye, mbega mwabigenjeje gute kugira mushobore kwiyunga, mushobore kuvugana abantu nk'abariya bangana kujya bose bashobora kuja hamwe? Murakoze cyane ku kibazo mubajije. Incabwenge za komine Mabayi zirihweza ibintu, zikabona ubuzima bw'ikomine yacu, zikabona ivyerekeye imibano, zikabona ingorane zirijanye n'ivyo gufatana mu nda, maze zose ziraheza ziriyumvira, ziraganira zihuriye mu mugwi umwe witwa WhatsApp, zavuga ziti ntitwohurira mu mugwi wa WhatsApp gusa, reka turabe dushireho umunsi twozohura tuyagire ku gatumba, tuyage ibibazo bihanze komine yacu uhereye ku vyerekeye gufatana mu nda. Hama rero turaheza tuja hamwe dushika komite, hama turaheza tubisabikanya abandi incabwenge ziri mu buzi butandukanye, turabisabikanya n'abatwara n'abajije intwaro, bose barashima ico ciyumviro baduha inguvu, maze rero turasohora ubutumire, turabwira intumbero y'uno munsi, bose barabyishimira, maze uno munsi rero twahuriye hamwe tuganira ku kintu kitwa solidarite. Ego mbega mwavuze ko mwashinze komite, mwebwe mwari mujeje uki muri iyo komite? Jewe ndo witwa perezida wa komite, baranshinye bangira mukuru w'iyo komite, ndaheze ndayitunganya mfashije n'abandi kugira ngo uyu munsi mukuru iyi rencontre ishobore gutanga umusaruro. Ego banyakubaha, nk'uko mwabivuze ko mwari murongoye abagize komite ijejwe kuorganiza no rubanza, hari abantu bashobora kwibaza bati, hari abantu bakunze kugana amasigara cicaro, mbega n'akahe kamumotera bashoboye gutanga amajambo canke abitabiye no rubanza n'abandi bantu batashoboye kubimenya, ariko ushobora gusanga bariko barakurikira Mabayi Media TV ugasanga barabimenye, nimba bizosubira kuba nabone bakumva ko ari ikintu nyamukuru. Nukuri nitwayaza amasigira cicaro bw'icabwenge zahuriye hamwe no munsi, zapfunditse yuko tugiye kwicara hamwe kandi turabe ibintu bikuru bikuru twofashamwo, kandi vuba tuzobishira habona, maze tutumize iyindi nama ikomeye, maze turabe ukuntu twobishira mu ngiro. N'akahe kamo mushobora gutera abariko barakurikirana Mabayi Media TV? No basaba kwama iminsi yose bitwarika iterambere rya komine yacu, hama kandi bakavuga ibitagenda neza kugira ngo twese hamwe dushobore guteza imbere igihugu cyacu duhereye muri komine yacu. Reka tubashimire cyane ku kanya mwashoboye kuduha. Murakoze cyane. Bakunzi ba Mabayi Media TV, namwe katubashimire, hasigaye ni muhana ikindi kiganiro. Murakoze cyane.